kaze inshuti namwe bagenzi nuko murumviriza Radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza tuhari jambo ni kuri Radio Peace FM kivugwa ababeshi bitwa abagabo abicanyi bagakomerwa washi izigeze abicanyi Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka mwiriwe canke mwaramutse mwese bivanye naho muriko muratwumviriza muherereye nkuko musanzwe mubizi twama tubashikiriza buri w'Imana ikiganiro duhana ijambo aho ikiganiro geza kikakaryo abanyepolitike abaharanira agateka kazina muntu eka n'abarundi bose muri rusangi mu ntumbero yo kugira ngo twubake igihugu kugira ngo kimere neza umunyagihugu wishire yizane mu buryo bwo gutsimbataza demokrasi eka mbere no mu buryo bwo kugira ngo umurundi abeho neza atankomanzi nkuko musanzwe mubizi rero ikiganiro cuno munsi tuzakuba turi kumwe n'umunyepolitike umwe rudende uyu nawe murafise ibibazo byinshi mwari kumubaza ariko muzomubaza mu kiganiro kizokurikira niyo yabidukundira mufatiye ku byo tuzoba twaganiriye ari intererano canke araho mutanyuzwe muri kino kiganiro rero cyo kuwa mbere Nyakanga turi kumwe n'umunyepolitike wa kera muri politike y'u Burundi eka mbere akaba yarabaye n'umumenyesha makuru yatanguje iradio RPA ijwi ry'abanyagihugu uyu nawe akaba ari Alexis Sinduhije mukanya ndaje ndamwakire jewe Philibert Karangwa nijenza kubashikiriza kino kiganiro uri karatuma ya majwi abashikira ni Chanel Niharibizwa mukanya nari mpejeje kubabwira ko muri kino kiganiro cuno munsi ndi kumwe n'umunyepolitike Alexis Nduhije uyu unye arongoye n'umugambwe ugwanye ivyiyumviro bya CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi akaba ari umugambwe MSD uyu munyepolitike hari byinshi abanyagihugu b'abarundi canke ababa mu karere Burundi buherereyemwo bibaza nivyo tuza kuganirako ariko imbere ya byose reka mbanze ndamuhikaze Alexis Tuhije nimbu nyumva ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho uherereye mwiriwe aho ndi ni mwiriwe muri aya masaha ego ndi mu gihugu ca Hollande muri uyu mwanya urumva ni nko masaha 10 zirenga urumva ni mwiriwe rero ego turaguhaye kaze mu kiganiro duhana ijambo kuri Radio Peace FM y'ugwaruka nanje ndabashimiye gose kubona mwantumiye yego ni n'ubwa mbere uje muri kino kiganiro reka tubanze tugushimire ku mwanya duhaye ahubwo nije ndabashimiye nimwe mwampaye umwanya kugira ngo mvuge ni byiza ego Alexis Nduhije abanywanyi bacu bari bamenyereye dukorana ikiganiro n'abanyepolitike barenga umwe ariko kubera ibibazo byinshi badutumye abatwumviriza canke natwe twashaka kukubaza twahisemo kugutumira wenyene tudatevye reka ubanze utubwire ico umugambwe MSD uvuga canke uko ubona amatora yimirije n'amatora muzitabira n'amatora muzohimiriza abanywanyi banyu
bari mu Burundi gushigikira umwe mu migambwe muzoba mufatikanije canke muzobabuza gutora bimeze gute amatora muyabona gute iyo mwaka uza icambere nuko mumenya yuko ico umugambwe MSD uharanira ugwanira kuva kera duharanira cyane cyane kugira amatora atibwa kandi amatora adakumira iyo urugamba rwacu ivyo tugwanira bihagazaho ko iyo umuntu yivye amatora ntashobora guteza imbere igihugu ciwe kuko abantu ntaco baba bahuriyeko ko sibo baba bamucize ku butegetsi ubu rero batamucize ku butegetsi ntaco baba bafitiye abayivye ingoma rero kugira amatora meza atarimwo amanyanga yanayishimiye n'akarya kagwi kiwe kugira abeho hari ibintu bitegerezwa kugwa icambere nuko haba ibiganiro bidakumira by'abanyepolitike bose twuzita societe civile amashirahamwe adaharanira ibyicaro vya politiki byose bakicara tubagirira ibiganiro bitegura amatora atibwa amatora azoshira abantu ku butegetsi bashizweho n'abanyagihugu bo bonyene ubwabo icya kabiri ni ugufuta bagafuta ijya migwi yose y'ubwicanyi imbonerakure akagwi ko muri seneri kiriho karanyuruza abantu canke abapolisi birirwa barica abantu hanyuma rero hagaca hajaho umugwi seni ico ni ca gatatu wigenga hanyuma ica kane hagafungurwa imbohe zose za politiki bose ata n'umwe avuyemo n'abarya bakoze kudeta bose bagafungurwa uko ivyo nivyo turiko turaharanira ivyo navyo bitabaye nta matora aba yabaye naho duhagaze mu matora ariko arategurwa muri uyu mwanya ego ariko numvirije ibyo uriko uravuga ntibitangaje kuko uri urwanya leta udashigikira ibyumviro byabo kandi ibyo ntibishoboka leta irerekana aho ihagaze ko ibyo Alexis Nduhije avuze leta itabishobora kubikora harakorwa iki ntavizokora hazokugwa nk'uko tumaze imyaka tubirimwo turazi yuko leta yama yanga gukora utwumvikana ngo dushireho haba amatora atibwa ivyo turabibona turabizi izokorwa rero ni n'abarundi ni twebwe abarundi twese kuvuga tuti kubera yuko igihugu cacu gitwawe nabi hanyuma hakaba hari intwaro idashaka kutwumviriza duhaguruke twese duhaguruke nk'umuntu umwe tuyirwanye iyo ntwaro tuyihomore ivyo nivyo vyokorwa ni navyo abarundi bose ubu bakeneye ivyo navyo ikibazo nshaka kukubaza tukirikaho nyene umugambwe uri ku butegetsi uramaze imyaka itari mike uhari ibyo bagiye barakora urabizi ukurikiranira hafi politike y'u Burundi nk'ukuri umunyepolitike mugabo murabona ko hari byananiranye mugabo nk'ubu mugambwe uri ku butegetsi wo kwikubita gashi ukavuga uti reka ibi byose bavuga byananiranye biharagera nama ndababwira iminsi yose ko atakinanira igihe hanyuma baranavuze yuko inkono ihira igihe
inkono ihira igihe ivyananiranye ntiharagera hazoteba hagere burya butegetsi buhave. ariko naho muvuga ngo buhave ubutegetsi bwagiye buraba bwose abarundi basa n'abagiye baraba nimba mu gifaransa no byita baraba desu canke bagiye ivyo bari biteze ntibabibone ku butegetsi butandukanye kumbure umugambwe yemese ngira ubufisa akabijangira kumbure turi buze kubigerako. Mugabo nari nshaka kubaza ikibazo umugambwe uri ku butegetsi uyu munsi wikubisa gashi ibyo musaba byose ukabikora bafungurwa bagafungurwa amatora agategurwa umugambwe CNDD FDD kongera ugatsinda amatora umugambwe MSD wasatise ku buryo uvuga uti ubu rero twabonye ko abarundi bashigikiye CNDD FDD ko yahindutse reka dushigikira ibyumviro byabo canke n'ubundi mwoguma muhangana nabo kuko bo bavuga ko ari intwaro y'abatutsi ishaka kugaruka kandi hataragera. Ubwa mbere uko twe tubibona twe dushaka ko hubakwa intwaro ya demokarasi nayo ni ijambo abarundi bose ibyo turondera biturondera ubutegetsi ngo kubera dushaka ubutegetsi kubera tubuhahamiye oya. CNDD-FDD itsinze amatora ukuri kwamye itayivye tuzoyikeza yuko yatsinze itivye amatora uwo ari we wese azotsinda tureke gusa CNDD-FDD canke uwundi uwo ari we wese yotsinda amatora MSD yomukeza kube mugabo ayo matora akaba yaciye mu nzira nziza atari amatora yibwe amatora atibwe hanyuma hakaba CNDD rero yatsinda tuzoyikeza mugabo ntituzoba tuvuze tuti ivyiyumviro vya CNDD FDD turavyemera bazobara abarundi batoye ivyiyumviro vya CNDD FDD nivyo bagomwe mugabo tuzokwamba turi muri ivyo twita opposition turaba yuko CNDD FDD iri kwikorera inyungu z'abanyagihugu idakorera inyungu z'abanyagihugu tukagenda tuvuga tuti nyabuna ngaha mwakoze nabi tuzoba turi muri opposition muri demokarasi niko bimeze umuntu atatsinze araja mu nduzeye bwo guhangana na leta mu vyiyumviro guhimiriza leta yuko ikora ivyo yemereye abanyagihugu yako niko kazi tuzoca tujamo mugabo CNDD-FDD itsinze amatora kuri kwami twikeza ndeka ncengira ko aho nyene umugambwe CNDD-FDD ukiri mu ishamba uri mu bantu bawufashije kuvugira kubasanga aho bari novuga ko warabafashije ariko mu nyuma muza guhinduka wowe umuco abarundi byahindukiye hehe canke n'igiki cagutera kuba supportinga kubaha imfashanyo bakiri mu ishamba. Abarundi bavuga abarundi ndibaza ko atari bose mugabo abantu bamwe babivuga bakoresha imvugo itariyo je sinafashije CNDD-FDD kandi sinari umuyoboke wayo nakoze akazi kabamenyesha amakuru nahaye ijambo abantu bari kubagwanya ubutegetsi kandi niko kazi kumumenyesha amakuru avugisha bose rero CNDD-FDD ego narayivugishije narayihaye n'umumenyesha amakuru nakoze akazi kumumenyesha amakuru abavugisha baravuga ivyo bagona baravuga ivyo bazokora baravuga n'ivyo barondera n'ivyo baharanira urumva ivyo byari bikenewe ko abarundi bose babimenye byari bikenewe kandi yuko n'abategetsi bari barikiyo ico gihe babimenye rero sije nagize ngo nafashije nze kandi kenshi abantu barakunda baravuga CNDD-FDD mbega ko batavuga Bagaza Priza Bagaza baramufunze bamufunga icamaso mu rugo mu nzu yiwe arateba aragira ibibazo vy'amagara aragwara amenyo ni ntuzeye ni RPA yabishize ahabona ivyabagaza gushikaho nawene abari bamufunze ico gihe intwaro yari mufunze ico gihe ironka
ivyo bita pression mu gifaransa kugira ngo bimurekure kubera ko ivyo byose batabivuga bakavuga gusa ngo CNDD-FDD bon kugira tugaruke kugira CNDD-FDD jewe kubwanje nakoze akazi ka kumenyesha amakuru kandi sindavyicuza nta kintu na kimwe nicuza muri ivyo CNDD-FDD ico yagize nabi nuko yahemukiye abarundi ntiyabakoreye ivyo yari yabemereye yari yemeye kwizo kubaka demokrasi ntavyo yakoze ni naco gituma twagiye rero twafashe umwanzuro wo kwigwanya wo guhangana nayo gushikaho tuzoshobora kubaka hamwe demokrasi mu gihugu cyacu abarundi bakishira bakizana bagatera imbere bakava mu nzara abana bakaronka akazi abana baheza amashuri bakaronka akazi abarundi bakajya gatatu ku munsi nk'uko mu bindi bihugu bimeze bakavugwa bakagira uburaro bwiza bakagendera mu mabarabara ameze neza bakabaho bakavyara bakarera ibibondo byabo bakabigeza mu bigero nabo bakabaho neza n'ivyo tugwanire je nazo nizo twabibaye igihugu kitagiye muri demokrasi ngo abarundi bo bonyene bitorere abatwara kugira ngo babarereke kw'ivyo bababwira babibakorera naho duhagaze ariko Alex hari n'abavuga nawe urabizi ko bivugwa ko umugambwe MSD wubakiye ku byumviro by'ubwoko bumwe bw'abatutsi bashaka kugaruka ku butegetsi mutaryohewe no kuba ubutegetsi buri mu minwe yabo mu bwoko bw'abahutu ivyo muzobigwanya mpaka naho bogira ivyo byumviro byiza wavuze sinzi abo bantu babivuga abari bo bwa mbere umugambo MSD ntuwubakiye ku byumviro by'abatutsi ahubwo mumbwira ivyumviro by'abatutsi byari byo kugira ngo ndavyumve umugambo MSD mumbwira ivyumviro by'abatutsi ntaco byari byo kugira ngo ndavyumve nimba twebwe umugambo MSD bon umugambo MSD bawiti bavu kubera yuko je no bandi mututsi baca bavuga yuko umugambo MSD urwanya CNDD-FDD kubera yuko CNDD-FDD iyo bitwagwa n'umuhutu reka basi tubifate yuko ivyo bavuga tudaze tubisigura umugambo w'MSD abantu benshi bawurimo n'abahutu n'abatutsi n'abatwa bose uravye umugambwe hose aho uri mu gihugu urimo abahutu urimo abatutsi urumva rero ntitubona ivyo ayo manuzeye yabara imigambi y'abatutsi twebwe ntayo tubuze twe dufise imigambi y'igihugu iyo tuvuze yuko abarundi dushaka ko bajya gatatu ku munsi n'abarundi bose iyo tuvuze ko abarundi dushaka yuko bavugwa bose n'abarundi bose iyo tuvuze yuko twifuza yuko igihugu kigira ubutungane budakumira ubutungane nyezina ivyo bita justice independante ni ku barundi bose abanyagwa n'intwaro ya CNDD-FDD bari mu bahutu bari mu batutsi bari mu bato abakenye ni bose bava mu bihugu bava muri ayo moko yose iyo tuvuze yuko dushaka abana baheza amashuri bakaronka akazi tugahereza akazi abarundi bose n'abarundi bose baturonderera akazi iyo tuvuze ko imbohe za politiki zifungurwa bituvuga ko ari abatutsi gusa turondera ko bafunguwe mu mbohe za politiki hari abahutu hari abatutsi hariho n'abatwa n'ivyo tuba tuvuga rero sinumva ingene ivyo vyose biba ari imigambi y'abatutsi reka kugira ndabihagarare ndabigire ntuze bito no kubera iki data wanje nimba CNDD-FDD ivuga yuko twebwe duharanira ivyumviro vy'abatutsi ko tugwanya CNDD-FDD kubera ari y'abahutu kubera iki CNDD-FDD itaza ngo igire ngo twicare tugire amatora nyezina kuko ivyo ari meza dutegura amatora meza atibwa kuko ivyo ari byo byose nimba CNDD-FDD abahutu nibo benshi abahutu nibo bazotora umuntu nimba CNDD-FDD ari ntuzeye kubera iki itinya ayo matora atibwa nimba twebwe tufise imigambi y'abatutsi bagende badushengeze imbere y'abarundi bose babibabwire
badushengeze hanyuma babareke abo banuzeye abarundi bonyene bitoreye turabe yuko ikwereka ivyo bitinyira ikinone. Yego reka ndakubaza ikibazo kigira kabiri ku bijanye ibyo wasigaye ku bijanye n'amatora n'umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba ibiki ko hari ibyo musaba. Ndashaka kunyishura ku kibazo kivuga ngo ko mumaze kubona ko n'ibivugwa ko ariko ndashaka utanga umuco ku bariko baratwumviriza. Alexis Nduhije niwe yatanguje umugwi Rede Tabara uganya CNDD-FDD. Murazi ko hari ibitero by'amabiba bakavuga bati turi Rede Tabara, bamwe bakavuga ati uyu n'umugwi wa Nduhije urimwo insoresore zo muri MSD, urimwo insoresore ziva mu makambi y'impunzi, urimwo insoresore z'abatutsi, hamwe yoba ari Alexis Nduhije yatanguje umuhari wa Rede Tabara. Kubera iki mwahisemwo gutorera inyishu ibibazo mukoresheje inguvu? Kubera iki mwahisemwo konona n'ibihari namwe bizongera bikabasaba inguvu? Urabizi ko mu bitero byagiye biraba hari ibigenda birononekara n'abantu bagenda barapfa. Hama mu gihe yoba atari Rede Tabara atari Alexis Nduhije yayitanguje, hari yindi strategy canke ubundi buhinga mutegekanya gukora kugira ngo ibibazo Burundi bufise bitorerwe inyishu? Ikibazo cawe kirimo ibibazo byinshi. Icyambere reka twishure kuri ivyo bya Rede Tabara. Amakosa so kutanguza Rede Tabara, ahubwo amakosa no kutayitanguza. Urumva rero twebwe ayo makosa twarayakoze ntitwayitanguje, si twebwe twatanguje Rede Tabara. Yego Rede Tabara ko tubizi irimwo imisore myinshi yari muri MSD, nibo bafashe ingingo yo gufatira ibigwanisho bagwanye ubutegetsi bw'u Burundi kubera yuko babona yuko ubutegetsi bw'u Burundi budashaka kubaka iyo nzira ya demokrasi. Iyo nzira bafashe ni inzira bo bonyene bahisemo, ariko kubera ko turabarundi washaka kubaza navuze oya nukuri bavuga ngo bafashe nukuri ko bavanga isore zo muri MSD zafashe iyo ngingo, kandi tuzi ko ari wowe umukuru w'umugambwe MSD ushobora kuba ubiri inyuma. Nizo ndiko ngomba kwishura nk'umurundi kandi nkora politiki. Dushobora ku ibintu byose bivugwa mu Burundi abikurikirana, nuvuga na leta ndayikurikirana. Abantu barafashe ingingo yo kuja gufata ibigwanisho, iyo ni ingingo bifatiye baragenda. Dushobora kubabuza iyo bavuze bati twebwe turabona yuko ibi bintu bitazopfa biteye imbere, CNDD-FDD itazokwemera kwicara hasi ngira ibiganiro ngo twubake demokrasi batutagwanye tutabishize mu ngufu. Batoye iyo nzira, bafise uburenganzira bwo gutora iyo nzira, baratoye iyo nzira, baragiye baragwanya CNDD-FDD, n'ubu baracayigwanya. Rero twebwe kubera ko dukora politike turabikurikirana, turavugana n'abo bantu, turavugana na Rede Tabara, turabazi, turavugana nabo. Ivyo nukuri simbeshe mugabo kuvuga yuko ari MSD yatanguje Rede Tabara, ivyo sivyo. Mugabo turakurikirana ivyo bakora, turakurikira aho bari, turanavugana, kandi n'ivyiyumviro vya politike vy'iwabo ntibitandukanye ivyiyumviro vyacu. Sinzi ko ngaho nakwishyuye ico kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri naco wavuze uti hari mu gihe mutuba mwaratanguje ntuzeye Rede Tabara, ni mufise yindi ntuzeye intumbero yo kurwanya ubutegetsi. Twama twabivuze iminsi yose, twebwe inzira yacu turi mu nzira ya politiki, turwanya leta y'u Burundi mu nzira
za politiki mu nzira pacifique niho duhagaze twebwe dushaka kurwanya burya butegetsi mu vyiyumviro. Urumva wewe nyene uheje kuvuga yuko bavuga yuko twebwe dufise ivyiyumviro vy'abatutsi atabanje tuvuge yuko ari byo dufise batinyiki kuza kuturwanya mu vyiyumviro ngo bagwanye ivyo vyiyumviro vy'abatutsi vy'amacakubiri ko atanumwe yobikurikirana ngo babigwanye batsinde. Batinyiki gutegura ngo twicare dutegura amatora batiba na rimwe kugira ngo ivyo vyiyumviro vy'abatutsi ngo babitsinde. Babitinyirike nawe duhagaze. Mu yandi majambo muhari Hede Tabara ntiwatangujwe na Alexis Nduje canke ntiwatangujwe n'umugambwe MSD ariko n'abagenzi. Turabazi turanavugana kuko bakora mu Gifaransa bavuga ngo la guerre c'est une autre façon de faire la politique. No kuvuga ko bakora politique nabone kubera bari mu ntambara. No kuvuga mu Kirundi ukora intambara ni ubundi buryo bwo gukora politike kubera kuvuga gusa biba vyanse. Urumva rero kubera ko bakora politike natwe dukora politike turavugana nabo kuko ibintu ejo ni igihugu kizotegerezwa gutunganya. Abazogitunganya barashobora kuva muri Leta bara, barashobora kuva muri MSD, barashobora kuzova muri CNDD-FDD, barashobora kuzova muri mu migambo yose. Urumva abo bose bari mu migambo turabakurikirana turabumviriza turavugana nabo kugira ngo tumenye iyo ibintu byose by'igihugu biriko biraje. Urumva donc abanduze Leta bara turabazi turavugana nabo ivyo ntidushobora kwiharira kandi n'ivyo ivyumviro vyabo vya politiki birasa n'ivyumviro vyacu vya politiki. Tukingaho nyene hari n'abavuga ahubwo ko u Rwanda ariko rugufata mu mugongo mugakura abana mu makambi y'impunzi akaba aribo mutwara mu gutera Burundi. Ivyo wigeze uvyumva nibihuha umva ku matwi canke navyo hari ico bizeko? Bon, navyo nigeze numva mugabo urumva iyo abantu bariko baragutuka ntibagutorera baravuga ivyo bintu byose bashatse kandi ntushobora kubuza abantu kuvuga ivyo bashaka. Abantu baravuga bavuga bakagorobeza bavuga bumva ntushobora kubibabuza. Ivyo bavuga vy'u Rwanda jewe nibaza yuko haheze n'imyaka igomba gushika 5 ndabonyoje ikirenge canje mu Rwanda. Ivyo rero bavuga yuko je nkorana n'abanyarwanda ivyo nijo baba besha. Nta nanuzeye nimwe mfitaniye n'abanyarwanda. Kuvuga naho ivyo twita mu Gifaransa contact. Nta na contact nimwe dufitaniye n'abanyarwanda. Rero iyo bariko baravuga ko abanyarwanda bafasha canke ngo bafasha Leta bara dufate beje kubabwira yuko Leta bara tuvugana tuzinanye mugabo yuko atari je ndayitanguje atari je ndayitwara. None umuntu abanyarwanda boza kurondera je barondera ngo bafashe Leta bara biciye he? Donc urumva nagomba igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kiri mu karere. Ibibazo byo mu Burundi yabaraba mu bisanzwe kubera arababanyi kandi ni igihugu umuntu akora politike mu Burundi ari ngombwa kubandanya kurikirana iba mu Rwanda mugabo uretse ivyo nta n'ikindi kintu na kimwe dufitaniye jewe n'abanyarwanda kandi abantu bose barashobora kubirondera bakabibona bakabimenya biroroshe. Ego ko bamwe mu Barundi barizera ko urukiza bazoruhabwa n'umuhari Hede Tabara. Bamwe barabahanze amaso banashima kuko biravugwa ko wavuze ko muvugana. Ubona ugo rukiza ubona by'ukuri ivyumviro by'umuhari Hede Tabara arico bizoshika ko ari byo bizomarira umurundi abahanze amaso?
Tabara n'umuhari ugwanya leta bakoresheje ibigwanisho barafite ivyiyumviro vya politike byo kurwanya akarenganyo byo kubaka demokarasi nivyo vyiyumviro vyabo vya politike ivyo navyo turabihurijeko abafise icizere kuri Tabara nibaza yuko batihenda kubera n'umugwi umaze gushika aho ugeze leta y'u Burundi leta y'u Burundi irabavuga abanyagihugu barayizi abarundi bari mu makambi bahunze barayumva iravugwa muri Kongo barayizi iravugwa murashaka nka mwe muri abamenyesha makuru murabibazanga uyitwa Yakutumba Mayimayi Yakutumba yo ibabwira neza kuko nibo batanye mu mitwe akabona leta baruko imeze bari n'amakuru dukurikirana urumva rero nduzeye abayifise ku cyizere ndibihenda kuko urabona ko ifise intumbero hanyuma burya ikintu gihari kiriko kirahangana kirateba gishika ku kintu ibiri bibi nuko gusa gipfa kikahava n'ahandi ikintu gihari kikabandanya gikura kikabandanya kigira inguvu kirateba kigashika kuri objectif ku migambi kiba cyarishinze urumva rero ndibo kwihebura bo bandanya bayishigikira baka nk'uko bashigikira iyindi migambo yose mu minsi yaheze byaravuze ko hari Tabara nyakuri ya CNDD FDD ko yoba yaracitse mw'ibice bamwe bakora CNDD FDD abandi ari Tabara y'ukuri mbere biranavugwa ko iyo Tabara ya nyakuri ariyo iteye yica abanyagihugu ikica abana bato ngo n'abavyeyi bibungenze nk'uko leta y'u Burundi yamibicisha mu matangazo isohora ikavuga ko leta yiyamirije mwe nayo mabi ahita n'inzira karengane ivyo onyi hari ico biziko bon turazi barabivuga turabazi abantu bagenda barabivuga mbere umengo ntibanavuze ivyo gusa baranavuze yuko Tabara itabaho MSD itabaho umengo nivyo bavuze mugabo umuntu akiyumvira ingene abantu bashobora gutakaza amasaha n'amasaha bavuga ibintu bitabaho bikadutangaza mugabo reka nishure kuri ivyo bibazo uvuze yuko twebwe amakuru dufise kugira Tabara kandi nayo nta Tabara zibiri zibaho zihari nta Tabara ikorana leta y'u Burundi tuzi ababikora rero n'abariko ahanini n'abansi b'urugamba rw'abarundi barazi hariho bamwe bakorera muri ayo maradiyo nyene iradiyo iri ngaho iri sindayibuka izina mugabo nibo bagenda barakwiza ayo makuru mugabo washaka abona bandanya kuko abantu bagenda baravuga ibinyoma baba bariko barashira inguvu barahinga inguvu cane uwo baba bariko baratuka uwo baba bariko barabeshera urumva rero nta Tabara zibizi hari nta Tabara nyakuri hari kireka aribo bariko baragira imigambi yo kuyitegura birashoboka yuko baba bariko baragomba gushiraho Tabara yabo kubera ko bazi ko Tabara imaze gushika kure bagashaka gukoresha izina rya Tabara ejo bakazikoresha bariko baratera Burundi bavuga ngo ni Tabara imwe ngo iyo y'ukuri ko ariyo iri kwiratera ngo iyo yindi ko ari ya leta ayo n'amayeri tuzi abantu batubesha ko batwanga baduhisha ko batwanga natwe tukabahisha ko tubizi
ayo n'amayeri bashobora gukoresha kugira batere kandi ibindi bibazo mu migambi yose y'urugamba rw'abarundi. Ivyo birashoboka ko ari bo bonyene baba bariko barayitegura. Nuko ugenda bibona n'ahandi nta leta zihari mu makuru twe duhora dukurikirana. Nababwiye nk'umunyapolitike umugambo w'iwacu ni umugambo wa politike urafise ibisata bikurikirana ibintu vyinshi. Ibisata bikurikirana nk'ivyo biraba ingamba zose ziri mu karere. Amakuru baduhereza nta makuru nk'aya kandi ntayariho, uretse ko baba bafise umugambi ugira iyo tabara yabo, iyo yindi bagaca bayita ko ari tabara yanduze, iyo tabara nyene y'ukuri bagaca bayita yuko ariyo iri kumwe na leta y'u Burundi. Nta tabara iri kumwe na leta y'u Burundi, turabizi. No mu minsi yeze ngira warumvise ko umukuru w'igihugu yateye akamo Rede Tabara avuga ati muze tubashire mu nzego abandi tubatekerere. Rede Tabara yaravyiyamirije ibitera kagere naho byari gufasha mu bijanye no guheza ibibazo biri mu Burundi. Mu mayira yanduze y'ibintu byose bita mu ngorane mu ntambara canke muri ivyo bintu byose bya politike usanga bisaba yuko amatati bicara bakagirana ibiganiro kugira babitorere inyishu. Biragira ivyo no kwita ama-etape, biragira ingene bigenda biraduga. Urumva nimba leta iravuga gutyo nuko yari kwiratanga novyita ariko yatanga signal proposition mugabo urumva leta yaravyanse. Ivyo birabaho mu bantu bahanganye. Umwe wese araza afise inyishu yiwe kuri ico kibazo, uwundi akavuga yuko iyo nyishu y'uwundi atayemeye, gushikaho bazoshikaho bicara bakemeranya inyishu bagashika ku nyishu bose babona ibereye kuri ayo matati yabo. Muri politike ngo nta nshuti yamaho nkuko atamwansi yamaho. Bivugwa hirya no hino, sinzi ko ari bihuhura heza uduhukuri, aho bavuga ko umugambwe MSD canke Alexis Nduhije we ubwiwe mwibanga akorana n'umugambwe CNDD FDD, ahubwo bigaheza bikagira ingaruka ku banywanyi biwe, bamwe bagatabwa mu vuta abandi bakicwa abandi bakaburirwa irengero bisa no kubadandaza. Ibi inya no mu minsi heze byaraciye ku mbuga ngurukana bumenyi, sinzi ko naho hatanga umuco. Ivyo bon, ni bintu nyene nibaza yuko abantu bavuga iyo bari muri ntuze mu bintu byabo. Alexis Nduhije bamuhamiza mu kanwa n'isi yose. Sinzi ko baronka n'umwanya wo gukora ivyo bategereza gukora, ngira barawura bakagumiza mu kanwa Alexis Nduhije. Alexis Nduhije agwanya burya butegetsi birazwi abantu, na burya butegetsi bwonyene ubwabo burabizi yuko turwanya burya butegetsi. Ababivuga turazi ko babesha. Nababwiye ko ndabazi umengo bakorera iradiyo, barakora iradiyo mu inamba yitwa Igicaniro. Abandi hari bavuye namba ari muri Mozambique, turabakurikirana turabaza babikora. Ivyo bavuga byose barabesha. Baravuze yuko ngo turavugana na leta y'u Burundi mu mbisho, iyo leta yobandanye ivugana natwe mu mbisho ishaki ikabandanye ivugana natwe mu mbisho kugira ngo ishike kuki. Leta y'u Burundi yafise ibibazo vy'imfashanyo, ibibazo vyo kuronka amadeni hose mu isi yose, kubera yuko baribwira yuko ivugana n'abanyapolitike kugira ngo ikibazo ca politike gihave. None iyo leta yobandanya ivuga ibibandanya mu kinyegero na Alexis Nduhije
iyo bikwirondera inyungu yiwe ariko murumva yuko ariko abantu barashobora gufata abantu bose bari bijuju ariko murabona yuko umuntu ashobora kugenda akabwira abantu akababesha akabagurisha akabagurisha gutyo abantu bose b'iwacu bapfunzwe abantu bose banse kurekura bapfunzwe mwibaza yuko ivyo bintu ari twebwe tuba twarabagurishije ivyo ariko abantu urazi yuko harimo abantu dusangiye famiye dusangiye umuryango bene abana ba senge abana ba data wacu abana bande bafunze kandi bakabagumizayo kubera ivyo hanyuma abantu bakagerageza kuvuga ngo harimo abiwacu harimo n'abanyamugambo b'iwacu bose baba baye mu mabohero bakavuga ko bakubahwa kuvuga iyo jambo yuko sindibije yabagurishije nta muntu n'umwe bijya vyemera ahubwo nkuko nababwiye baze barabandanya babivuga uko bagenda bavuga ibinyoma babeshera sindibije niko bikomeza cyane umugambo wemeze kandi niko bikomeza cyane n'indongozi z'uyu mugambo babandanya babikora ikinyoma gikomeza uwo uri kurabeshera baratubabarira abo muri radio igicaniro uhejeje kuvuga ngo radio igicaniro sinzi ko woba wihenze canke by'ukuri ariyo uravugana nabo bamenye makuru bo muri Mozambique uvuze mugabo bamenyesha amakuru bo muri Mozambique hariho abavuye muri Mozambique babikoramo harimo n'amajwi y'abanyarwanda abantu bavuga ikinyarwanda ngaho bita ngo ni abasesanguzi bumviriza nuko baba bari kubavuga ya muhebuza turabazi kandi nabivuze aho ababikora barimo abo muri radio igicaniro ndibaza turabizi ndavyemanze mwigeze mwegera radio igicaniro kumbure ngo mubeshuze ivyo bababesheye ntidushobora siyo ibigira nibo babitegura bakabishira mu mandoze nakubwiye mugenzi barabibandanya kuko ikinyoma gikomeza umuntu baba bariko barabeshera nibabishaka bazabibandanya bijya bagira ntibizopfa bisambuye MSD bijya bavuga ntibizopfa bisambuye bibuza MSD kubandanya gukora no gukomera naco bizoshikako ibintu byo kumenyesha amakuru naravyize ngira urabizi ndazi uko umuntu ashobora kugira communication kugira ngo usambure ibintu mugabo kugira babikora naho bizoshika naco bizomara kandi bazobandanya niba bishaka babandanye guta umwanya bafite umwanya mwinshi wo guta bashobora kubandanya bawuta nta kibazo mugabo ndabikuvuye ko twize kandi nta kintu na kimwe bizokononera MSD ntibizobuza ko MSD bandanye ikomeye ubundi kubera bavuga biri ntibizobuza ko MSD izokwama ikomeye mugabo urabizi hakunda kuvugwa inani haravugwa imigambo yagiye hamwe haravuga abanyepolitike bagiye hamwe nta na rimwe tugera twumva jewe ubwanje ndumva MSD yagiye hamwe muri izo nani uretse ko ndabizi yuko twanasomye amatangazo mushira habona mwe na PPD gira ijambo bisa nkaho mukorana hafi na hafi mugabo yo izina n'izabandi banyepolitike inani zija hamwe nshasha abanyepolitike baja hamwe ntitwumvamwo Alexis Nduhije ntitwumvamwo umugambwe MSD mbere hari n'abanyepolitike bamwe babidogera bakavuga bati uriya mugambwe urikumira uradukumira uriya mugambwe ufise ubwibone aho onye bibaye ari byo ntumva ko mwo murenze urugero rwa Alex sinzi imyaka uba wari ufise canke ufise muri mu bihumbi 2010 harakozwe nduzeye yitwa ADC Kibiri urunani rwitwa ADC Kibiri yavukiye mu Iwanje uri kumwe imigambo yose ija ADC Kibiri murazi ngana vyagiye biragenda ngira ndabibutse kandi nama nabivuze
nije nafungiwe muri Tanzania n'abandi bakuru b'imigambwe muri Tanzania bafunzwe twari tugiye mu nama muri Tanzania mugabo nsanga nije jenye nashitse uretse Nyangoma Leonard Nyangoma yari ahari ariwe twari tugiye kuraba abandi nta bandi bakuru b'imigambwe baje kuvuga yuko muca mubona ingene abarundi bakorana cya kabiri Senarede yaratangujwe MSD yari irimo kandi yari nifise n'uruhara rukomeye muri Senarede mugabo uko twamatuja mu ntuze mu nani zose niko bamba batunaniza mu nani zose uko twazijamo zose ko ari zibiri twarazigiyemo mugabo muri izo nani bamba batunaniza turi kumwe dukora cyane tugira ingufu zose mugabo bakavuga ngo turi kumwe bakagerageza kurondera ingena ibinyene bavuga uno munsi Sinduhije bakamushira bakamukumira babimazemo imyaka ntaco birabazanira ntaco birabungukira bavuga Sinduhije baguma bavuga nta ningu birabahereza babibandanyiriza iki donc urumva rero nta twe twaragiye mu nani zose twarabonye nani zose ingena zikora ingena zatunanije turazivamo tuzivuyemo tukaba ari twe twenyene bobo data wanje ko ari benshi ko batabandanye nibabandanye kubera iki babandanye barondera umuntu umwe canke abantu babiri canke babandanye barondera umugambwe bavuga umugambo umwe bo n'imigambo myinshi sivyo ari imigambo myinshi ni vyiza nibabandanye nibashobora kudutahukana tuzotaha mu barundi mu bandi nta kibazo tuzotaha mugabo bareke kubera nimba twe tutagiyemo tukaba turi twenyene bibatwaye iki kubandanya babivuga bibatwaye iki kubandanya babidutuka bibatwaye iki kubandanya bagomba kubikoresha nk'ikigwanisho mwo mushobora kurondera umugambo umwe ari umwe mwe muri benshi muri migambo 10 canke ingahe nibagume muri ivyo vy'iwabo twibaze baduteke twebwe turazi igituma tutagenda muri izo nani kuko tuzi yuko ivyo vyose bagenda baraturega izo nani nizo zikora muri bo ari abakorana na leta y'u Burundi bakorana ni bagakorana n'abantu nyene bose nababwiye bavuga baduhisha ko batwanga natwe tukabahisha ko tubizi iyo yose muri politiki tugenda turabikorerako abo rero turazi igituma tutajamo turabizi dufise ibintu turiko turagwanira dutegerezwa gukingira dufise ibintu turiko turagwanira tugwanya CNDD-FDD ibintu dutegerezwa gukora dutegerezwa kubikingira kugira ngo bize bimenyekane kuko bigiye mu nani bikwira igihugu cyose birakwira n'ibindi bihugu biraho bikwikije bikakwirayo donc urumva twebwe turabitumye tutajayo kandi nituzuhindura kandi abanyamugambo bonyene baricaye baravyiyumvira nakubwiye yuko umugambo wemeze dufite ibisata byinshi baricaye baravyiyumvira barabizana muri nuze mu mpari mu banyamugambwe ari benshi bari mu makambi yose bari mu Burundi hose baratanga ivyiyumviro vy'uko tuva mu nani inani twarazihuyemo ko zatunanije nazo tuzosubira ego kumbure aho onye uce wishura n'ikibazo nagira nkubaze c'urunani rushasha rwitwa CRN ingeri ya rugamba batarashira habona imigambwe bari kumwe muri urwo runani rukomeye cane bavuga ko ari urwo runani rwa nyuma rushobora kugira ico rumariye abarundi ngurukana batahukana nk'uko barubivuze aho onye nibaza ko niba dutahukana nk'abarundi bose tuzotaha kabisa niba bikora ariko runani urwo mugabo twebwe batureke bareke gusa baratuvuga bareke kutwamiza mu kanwa basha canke washaka nta muntu azobuza abantu kuvuga barazovuga ivyo bashatse mugabo nta bonne chance kuri urwo runani urwo runani ndafise amakuru yo mwibanga ko babasavye kuja hamwe
mukabashigikira mu vyiyumviro vyabo hoba harimwo abanyepolitike mutizeye canke n'urunani mu gihanza amaso ivyabo ntibigeze batubwira ubwa mbere ngira bari babizi ntibigeze banadutumira mugabo ngira bari babizi ko tutazobijamo azi batubwiye ayo makuru ufise siyo ego ikibazo ca nyuma dusa n'abasozera muri iki kiganiro duhana ijambo radio RPA wabivuze ko ariwe wayitanguje mu ntumbero yo gutsimbataza demokarasi mu Burundi no guha ijambo abatarifise ijwi ry'abanyagihugu umuyobozi wayo Bobo Rugurika wa RPA nyene nawe aranyihanganira sinashoboye kubanza kwimubwira ko turi bumuvuge muri kino kiganiro mugabo niyo yagira ikindi nawe ashaka gushikiriza twe tuzomuha ijambo biravugwa ko hari mutarabana ryiza hari ukutumvikana Rugurika azwi nk'umuhungu wawe byo bitangaje hamwe ko barukuri ni James by'umuco kugira ndabimenye bon uyo muntu uvuze ni umuntu ko avuze no menyesha makuru jewe umugabo wo kumenyesha makuru ndawe ngiri ngorikira politiki umwumva duhuriye ibintu tuba dupfa tuba bihuriye aho bihuriye barashobora kuba abantu bavyubaka canke na wenyene avyubaka mu mutwe wiwe ko hari ibibazo dufitaniye mugabo je nta bibazo dufitaniye niyaja muri politike akaja muri politike agashira ivyumviro vyiwe ahabona tuzovyubiraba ari ivyumviro vyiza tubishigikire ari ivyumviro bitameze neza bimwe tubirwanye nta n'ibindi kuko azoba yagiye muri politike naho ubu ntaco mfise vraiment ashobora kuvuga kuri ivyo kuko numenyesha makuru jewe nkora politike abantu barashobora kubaka inzangano bo bonyene mu mutwe mugabo ivyo vraiment ndavyo ndimo rero kabisa ariko urumva ukuntu wishuye bisa nkaho harimwo wishuye nk'umunyepolitike n'ivyo ko ashobora kuba we abishira mu mutwe ko hari ikibazo kumbure kwa Alexis ndivyo ata kibazo gihari mugo urumva ko bitera urumva we vuga ivyo bibazo uzi wumvise n'ahandi nta bibazo mbona bihari ntaho duhuriye mu kazi ivyo ndimo nawe vyarimo ntaho bihuriye ari mu mwuga wo kumenyesha amakuru je ndi muri politiki donc urumva simbona ibintu vyotuma dutandukana simbona ibintu vyotuma aho duhuriye inyungu aho zihuriye zotuma haba ibibazo ndavyo mbona nimba rero wowe ufise ibindi uzi urashobora kubimbwira nkagira ico ndabivuze ko n'ahandi vraiment nta ubwanje nta bibazo mbona muri ivyo mu biraje iyo nyishu muhayira irakwiye dusare n'abasozera kino kiganiro nashaka kwisabire nimba mwobidukundira turazi ko amabanga ari menshi mugabo abanyagihugu bafite byinshi byo kubaza Alexis Ndwije uwo dukundira kuganira n'abanyagihugu mu batwumviriza hari ababa bari mu gihugu cane abari muri za Bubanza kuko abumviriza radio PSFM baratwereka n'intara baherereyemo ni benshi bagiye batusaba ko bifuza kuganiriza umunyepolitike Alexis Ndwije muri ico gihe ko harimo abanywanyi umugambwe MS canke aba CNDD-FDD canke n'abagutuka abakwanka sinzi nimba mwo bidukundira wamukoze bon icyakabiri nagira mvuge umuntu ntakundwa na bose kandi birumvikana nta muntu ashobora gukundwa na bose hanyuma icya gatatu MSD sinoja ngaho ngo mvuge yuko irimwo abarundi bose atanumwe avuyemo MSD irimwo abarundi abahutu abatutsi abatwa mugabo n'iyindi migambo igafisha abanywanyi igihambaye nuko dukora dushaka ko abarundi bose bogira ijambo
abarundi bose bova muri ibi bibazo barimo. Urumva rero sinshobora kwanga kwishura ibibazo byabo, nibashaka murazombwira mubategura babaze ibibazo byose bashaka nzozishura neza atangorane. Abazontuka nabo mu Kirundi birabujije gutukana, mugabo naho dukura batubuza gutukana biraducamo tugatukana, tuzovyumva tuzobashimira cyangwa tuzobabwira yuko gutukana ari bibi gusa. Sinshobora kwanga kwitaba kuvugana n'abarundi, ivyo nta kibazo, kandi barashobora kuvuga byose bashaka, mugabo bamenye neza aho umugambo twebwe uhagaze n'abansi bacu duhanganye no munsi. Tugashaka kwejo batazoja mu karenganyo. Abo duhanganye no munsi nabone turashaka kwejo bazogira ijambo. Dushaka ko umurundi wese aba mu gihugu ciwe adakebaguzwa, adatinya, biya tuvuga gushira ubwoba. Dushaka kuvura ubwoba buve mu Barundi. Iyo igihugu kitari mu ubwoba, abantu baraziganya, abantu baragira imigambi, abantu baratera imbere, ubuzi buraboneka kubera ubwoba buba bwavuye mu muntu. Umuntu yamana ubwoba mu mutwe n'inzara mu nda ntashobora gutera imbere. Ivyo rero turi dushaka kurwana kugira tuze tubishikeko. Irashoboka yuko jewe sinduije iko ndakura ndazobishikako, irashoboka. Mugabo ndifuza ko abana banje babishikako, ndifuza ko abana b'abagenzi banje babishikako, aba bose bakiri bato baje babishikeko, ko dufite igihugu dushobora gukorera tugashika kuri byinshi. Mugabo icyambere nuko tugaruka ku kintu cubatse igihugu cyacu. Uburundi bwubakiwe ku rukundo. Uburundi n'ubwubakiwe ku ntambara. Muze mushake mugende mu birondere. Ivyo bihamba biteza kugaruka. Hanyuma iyo ukunda abantu ubu bubaha. Keneye rero abategetsi bakunda abantu, bakunda Abarundi kandi bubaha Abarundi. N'ivyo turiko turagwanira. Murakoze. Ego ari umumenyesha makuru keko no mari z'ikibazo none no mu ajije Uganda bwo kumenyesha makuru muri PSFM yitwa n'umudamu Jean d'Arc Gikundiro, ngo hari ico mufise mwovuga ku bijanye n'ikena ry'igitoro mu Burundi, leta y'amayemera Abarundi amasagahera mu nzira. Bijya ni bya bibazo nababwiye yuko Uburundi bufise ibibazo by'amafaranga y'agaciro kubera atanduzeye hari ibintu bita Club de Paris na Club de Londres, sinzi ko mu bizi naho bagenda gusaba ziya mfashanyo, afite simfashanyo ajyana n'amadeni bahereza ibihugu. Rero igihugu cyacu kirafise ikibazo cyo kuronka ayo mafaranga kubera yuko hari ibintu byinshi, hariho kwiba amafaranga, hariho no n'ibintu bya politike bitagenda neza, bababwira batunganye basere mu ngiro, barashaka gushira mu ngiro. Igitoro kizobandanya kizokena cyane kuko nta mafaranga y'agaciro bazoronka vuba yo kushobora kukigura. Icyo duhamagarira Abarundi bose nuko bashira ubwoba nk'uko turabivuga kugira ngo igihugu bakigarukane mu minwe yabo. Ivyo navyo uko Abarundi bazoshira ubwoba niko ibintu byo mu Burundi bizoja mu buryo, niko igihugu kizosubira kikaja ku murongo, hanyuma tukaja mu nzira ya demokrasi, Abarundi bakitorera ababatwara babakunda kandi bavuga bakoze. Radio PSFM ry'ugwaruka
cyari ikiganiro duhane ijambo ngira mwumvise ko nari kumwe n'umunyepolitike Alex Nduhije arongo umugambwe urwanya ivyumviro bya CNDD FDD urwanya ubutegetsi bw'u Burundi ngira mwumvise ibyo twage turaganda kohereye ku matora n'ibigenda bivugwa hirya no hino yaba ivy'ukuri canke ibihuha ngira mwumvise ico yagiye arabishikiriza Nduhije nagira ndagushimire bimwe bivuye ku mutima ku mwanya urenga isaha uhaye Radio Peace FM y'ugwaruka nibo bakeneye ivyimviro bizima kugira ngo ejo bazobogore igihugu. Murakoze cyane. Ego Jo Philbert Karangwa rero ni jewe nariko ndabashikiriza kino kiganiro nkuko nababwiye Chanel Ntiharirizwa niwe yatumye amajwi abashikira reka twongere duhane isango mu kiganiro kizokurikira ngira mwumvise ko yabemereye ko muzomuganiriza tuzoza tubitegure neza hama tubibashikirize mwakoze kugira ibihe byiza Imana irinda abarundi n'u Burundi n'agahwana kazenshi tunamwe bagenzi nuko murumviriza Radio Peace FM mega namwe wese ashaka kugira icyo aterereza duhari jambo ni kuri Radio Peace FM